mwari muzi ko ibice 60% by'abantu babangaha ku isi bakoresha imbuga hwaniro. Aba ni miliyaridi hafi zitanu bari kuri Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, TikTok n'izindi. Ariko rumwe muri izi mbuga ruriko rurigarurira ubwonko bw'abatari bake. Uru rubuga mu myaka 10 yonyene rumaze ruvutse rwarahejeje kwigarurira imitima y'abagera ku miliyaridi n'igice, na cyane cyane abanyafrika. Igiteye ubwoba nuko ivyugo rubuga rushirako ku banyafrika bitandukanye n'ibindi usanga gwashizeko ku yindi mihingo y'isi. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 ibihugu by'imwe bwa Buraya byahagaritse runo rubuga ku bakozi, ndetse no muri Amerika bagirije ByteDance ikoresha runo rubuga ko bashobora kuba biba makuru y'abarukoresha bakayadandaza kuri guverinoma y'Ubushinwa biciye mu iperereza. Uru rubuga ni TikTok. Urubuga ruriko rurahindura isi, atari guhindura isi gusa, ahubwo ruriko ruranahindura n'abayibako uko biyumvira, uko bashira ibintu mu bikorwa. Murakaza neza muri TikTok. Kokayine twihereza buri munsi tutabizi. Inkuru y'ivuka rya TikTok itangura ejo bundi mu mwaka w'ibihumbi 2016. Ariko imbere yuko dushika muri uyu mwaka, reka dusubire inyuma mu mwaka w'ibihumbi 2000. Iki gihe internet yari kiratera imbere, ndetse imbuga nyinshi zitangira kuvuka. Aha twavuga urubuga Wikipedia, ikaba ari encyclopedia yo kuri internet yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2001. Mu mwaka w'ibihumbi 2003 havutse MySpace. Facebook nayo yabonetse mu mwaka w'ibihumbi 2004. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 havutse YouTube, yahavuye igurwa na Google mu mwaka w'ibihumbi 2006. Uyo mwaka nyene havutse Twitter, urubuga rusigaye rwitwa X, n'izindi mbuga zagiye zirakurikira. Uko umuvuduko wa internet wagenda urongerekana, niko imbuga zimwe zimwe zafatiye aho maze zihuza abantu nubwo baba bari kure na kure. Ariko kandi izi mbuga uko zahuje abantu zikoresheje iterambere ry'imashini nyabwonko na telefone ngendanwa, ni nako zabatandukanije, kuko harageze n'igihe umuntu mwiciranye mutakivugana kuko mwaba mwibereye kuri izi mbuga. Imbere yuko tubona TikTok mu mwaka w'ibihumbi 2016, habanje kuvuka urubuga Musical.ly mu mwaka w'ibihumbi 2014. Uru rubuga rwavukisha Shanghai mu gihugu c'Ubushinwa, rushingwa n'aba entrepreneur babiri, Alex Zhu na Luyu Yang. Uru rubuga muraruzi, hamwe ubona umuntu ari karakoma iminwa, amaboko n'ayandi mamuvuma y'umubiri wiwe bikurikiza umudiho w'umuziki uri muri background. Intumbero y'uru rubuga kwari ukwigisha umuziki abantu bari bafise ikibazo cyo kutumva. Mu nyuma rwarahindutse, rubuga guto video duto, utu video tw'abantu baba bariko baratamba, ivyatumye abarukurikirana biyongera. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 mu gihugu c'Ubushinwa havukira urubuga rushasha rwitwa Douyin, rushingwa na societe ByteDance, ndetse ikigurana rwa rubuga twavuga rwitwa Musical.ly. Inyuma y'umwaka umwe gusa, uru rubuga rushasha rwari rumaze gukwiza abantu miliyoni 100 barukoresha. Muri uyo mwaka nyene rwaciye rwigaburamwo ibice bibiri, igice kimwe kiguma citwa Douyin, ikindi gice citwa TikTok, arico caciye kirunyikwa mu bindi bihugu hanze y'Ubushinwa. Ariko rero nubwo harabonetse ibice bibiri bya TikTok bitandukanye, ibica kuri TikTok yo mu Bushinwa yitwa Douyin sico kimwe n'ibica kuri TikTok yo mu bindi bihugu, na cyane cyane muri Afrika. Ibi kugira tubitahure, reka turabe tuno video tubiri. Akambere nagaca kuri TikTok y'Abashinwa yitwa Douyin, aka video ka kabiri nagaca kuri TikTok yo muri Afrika.
mwabibonye uru rubuga ruca kubijanye na education, kwiga, formation, kunguka ubundi bumenyi. Muri Afrika biratandukanye, bashira ko ibinyene mwabonye bisamaza ugwaruka ndetse kenshi bigahinduka bikaba ibiyayura mutwe, abavyihereza ntibigire babica nikanda. Umukuru w'igihugu ca Burkina Faso Ibrahim Traoré niwe yigeze kuvuga ngo bizogorana ko Afrika itera imbere mu gihugu ugwaruka rumara umwanya munini mu makomedi n'izindi content zibasamaza. Ati nyabuna bari bakwiye kwitaho ubushakashatsi n'izindi content zirimo inyigisho zishobora kubungura ubundi bumenyi bushasha buzofasha Afrika. Mu mwaka w'ibihumbi 2050 Afrika uzoba ari umugabane uriko abantu bangana n'icakane c'abazoba bari ngaha ku isi yose, kandi ibice 60% bakazoba rugwaruka ruri munsi y'imyaka 25. Kuba benshi ntivyari bibi, ariko benshi batewe impungenge no kuba igice kinini bazoba rugwaruka rutagira ico rushobora kumara mw'iterambere rya Afrika n'isi muri rusangi. Batewe impungenge ko bashobora kuzoba arabajene, ubwonko bwabo buzoba bwuzuyemwo ubusa. Abajene ubwonko bwabo buzoba bwaraborejwe na TikTok n'izindi mbuga hwaniro zitandukanye zikora nka TikTok. Igiteye ubwoba kurusha ibindi kuri uru rubuga ni algoritme yago. Iyi algoritme irakuresha bikagorana kuyikura ngo uve kuri uru rubuga. Uko wuguruye akavideo kamwe mu bwonko havubuga umusemburo witwa dopamine ugutuma wongera kuraba kandi kavideo gakurikira, bigakomeza kugenda uko nyene ukaza kwisanga wayimaze ku munsi wose. John Costia umumenyesha makuru kinyamakuru Forbes yita TikTok cocaine numerique ku bwonko. Hampande ya TikTok hari n'abandi bavuga izindi mbuga, harimo Instagram, YouTube Shorts, Facebook Reels. Vyose vyabaye ibiyayura mutwe bikomeye ku kiremwa muntu na cane ugwaruka. Ubu biragoye kuraba video canke tutorial kwigisha ikintu kanaka kubera ko imara iminota 45 canke amasaha 2 uyugurura amasegonda 30 gacu yikuramwo, kubera wamaze kumugazwa na tuya video twa TikTok tumara amasegonda 60 gusa. Nica abahinga bita digital attention deficit, hari n'abavyita TikTok brain. Ingaruka ntizigarukira kuri réseaux sociaux gusa, ahubwo bamaze gufatwa n'iki kibazo biranabakurikirana no mu buzima busanzwe, ugasanga ikintu batanguye ntibashobora kukimara, bakaza gutarukira ku kindi na cakindi cambere batarakimara. Nta focus baba bagifise, ubwonko bwabo buba bwaramenyereye gratification y'utuntu tumara umwanya muto muto nka twatu video tw'amasegonda make baraba kuri TikTok. Mu gitabo Pouvoir d'Espicance cha Joseph Murphy yerekanye ko ivyo twumviriza, ivyo turaba, ibitwinjiramwo vyose twaba tubishaka canke tutabishaka bihindura ubuzima bwacu. Ibice 99 n'ibice 9 kwijana turi ivyo twumviriza, turi ivyo twihereza buri munsi. Birazwi ko ubutunzi bwa mbere Afrika ifise arugwaruka, ingufu n'ubwenge bw'aba bajene niwo mwizero ku iterambere ry'uyu mugabane wasinzikajwe ibinjana vyinshi. Ariko bizogorana ko hari ico tuzoterera mu iterambere ry'uyu mugabane mu gihe ubwonko bwacu buzoba bwarapfuye. Afrika izokenera abantu bazima, ntizokenera abantu bamaze gupfa bahagaze. Mpereze kuri iri jambo rikomeye ry'umunyabwenge Benjamin Franklin rivuga riti abantu benshi bapfa ku myaka 25 ariko bagahambwa ku myaka 75. Wakoze kubona nanje muri iyi video. Fionda James, subscribe canke follow, hanyuma tuzosubire mu bindi biganiro.